Onjana jana nukuri nemeye imbaraga dawa wisiga uyu musi kafashe ndiko ndagufilinga ibodi ndayitacinga ndi muri mudi yo kudansinga nukuri ngumisayo shaka kukwegera naziki binuma kuregera dareke sinzi bimbaeko. Ni nabano bigeme babiri tumaze imisi tubona muri media bari kumwe benshi ndavuga ati Sarisha Sinzerebo numwana ariko yigisha kuririmba. My accent therapy tuzojana kure cause your love is all I need. Twemi turi babiri we climb mountains together. Nitewaremewe tuzojana kure. Benshi barakunze gutinya kuresha bigeme bari muri uno muziki kora babonamo yandi mashusho babona menga bakunda ikirori ntibizokunda ko kumugoroba arera abana ubwo sicyo gituma atinya kubaresha. Urumva ntaho rero byigera bitandukanira kumbwira ngo jewe ngo ni naba mariage nshaka kuririmba ngo ushaka kundangira amakampani naba amakampani nzogenda ndayakoremo muganzo guma ndi mu artiste ako kantu rero ako niko kama gatuma benshi bagira ubwoba bwo kuba marié bavuga ati sinzi ko nzohava ndonka umugabo atahura umuhamagaro wanje. Chaingira ni igicapo cy'abakuru banyu b'imbere batanze kibi kuri muri societe. Hello boys and girls, inizera kumeze neza kwa kundi ahandi ndakubira ko ari juste galeke Adrian for more like black man on the black beyond the camera mwita umusaza mugiye uri koratuma amajwi adushikira neza mwite Fashu TV Lolo Queen Impamvu idasanzwe ndabaratini mukubito n'umushuro n'umutatu ndabaratini bagera gura subscribe Queen Impamvu idasanzwe gakengira unyereke wafyonze hajya kugira ngo notifications zimanda zigushikira laksanyu comment yabiziduke bura nizidu intege ziratwubaka cyane ndabura ko vyamaze komera twatewe iteka twagendewe ndi kumwe n'umuntu n'abantu nkunda kandi nemera cyane mwite nishimwe Esther umuziki wa mwise esthernish niwe mutumire uno musi ndakura musa mama mugama ni atari kwe nizera kumeze neza mama. Yes Mr. Mukubito. Queen Impamvu idasanzwe. Queen Impamvu idasanzwe. Bon hanyi Impamvu zacaba nje ku yindi Impamvu ya jaune. Ya jaune. Mwaka mwiza Esther. Watwese Mr. Ike kintu wishimira umwaka weza. Umwaka uheze cyankuje. Uheze. Uyu uheze. Bonishimira nyene kuba ndi waheze ndi muzima. Uhera nkiri jewe. Amuhera nkiri kumwe na famille yanje tuyohewe tumeze neza abagenzi. Kandi nagahera kiri muzima urumva byo gushima. Unahera wasohoye ipinda kwibuza. Voilà oya ni byinshi by'ibikorwa bya ni too much. Biriko biza Queen Impamvu idasanzwe esthernish ntari wenyene bamwita irambona Sandy MILLY umuziki wa mwite Sandy MILLY nyene cha miles Queen Impamvu idasanzwe ndakuramusa Sandy ndaramutsa nawe bizara kumeze neza cyane nawe yego mbona bimeze fresh cyane bazi misi mbona biri bikomeye cyane ni na Sandy MILLY afise ibikorwa bishasha tugomba dushikire mu kanya ikibazo cya mbere turi mu kwezi k'urukundo mwaba mwaririmbye urukundo Sanda afise indirimbo nawe afise indirimbo nyinshi wareka kuduhereza indirimbo muri PC twakadawa n'izindi nyinshi urukundo kubaririmbye mu rutahura gute? Bon urukundo kubaririmbye shanda kivuge gute boje kubwanje urukundo nyene n'urukundo nukuba abantu babiri bakundana bafise intego apana gukundana ngo juste gusa kugira ngo ba enjoying ba passing time ahubwo no gukundana bavuga ati tuko turakundana dufise inzozi zo kuzoshika hanaha na hariya yani ko je ndabibona jewe nka jewe ngo abantu batagira intego ntibaba bakundana naho ndiko ubibona ga Sandi ngigo ndabibona ubwo warutahuye gute wakozwe gute urafite uko mukundana ubu onye oya shawo bundi seri bate fire ga Sandi nibaraza abaza bose nyene mengo bari seri oya ni bari seri cyangwa ni ubakatira nyene urumva bakatira kubera ko ubona ko batari seri inda sirajye birakunda kweri yuko umuntu abura umukunzi
aha nibo nyene ukeneye intego Esther imbere ko dushikira igikorwa cyabazanye cyasere bateye ukeneye intego urumva bisigura rero ku bwanyu yuko umuntu wese akundana n'uwundi ata objectif afise ku bwanyu rujya mubo muririmba rujya rukundo ntari batacana tu twama twumvise mwasohoye indirimbo ziri mu rukundo arimo za Kadawa za Umbamwo n'izindi nyinshi cyane rujya rukundo muririmba namwe abaririmbikazi murarufise abaririmbyi rubarimo none sirumva rero sisi twara myoyo ya majiwe sasa ega natwe dufise inyama n'amaraso atembera hari wavuze ngo muraharara turi bizombi oya biravana agatoki kamenyere gukomba kama gahese ko bavuga mu Kirundi bisigura ngo ingeso yo guharara warayamanye si question yo kuba umustar none wowe par exemple nka wundi yaguharara mukiri ku ishuri none yari umustar oya ntiyari umustar mugabo muri yacana tu kandi ntiyari umustar so rero nimba jewe nasanzwe mparara waye nzoza guharara kubera ubustar rero guharara ni kamere y'umuntu rero abo bose bariko barahararana batacana tu bikomeza kwindi poem ndasanzwe sandi yavuze ati je nta mukunzi mfise kabisa tibu nta uhani nta nubuza kudodo celibatere benshi barakunze gutinya kuresha bigeme bari muri uno muziki kora babonamo yandi mashusho babona menga bakunda ikirori ntibizokunda ko kumugoroba arera abana umuziki uri kuravuga muri arena ubwo sicyo gituma atinya kubaresha bon sinzi antuka navyo biri mu bintu navyo bituma batatsa cyangwa ugasanga tu ntibiyemera bakavuga ati cya muntu wantuka ngira arandenze kwa ibintu nk'ivyo cyangwa uteye ubwoba oya je nabwo bane oya erega baraza ahubwo nyene sindaronka uri serieux umunsi nzomurongo uromba utoshumubona fasha utivuja ku majwi uhana ko yakubonye aravuga ati bogare nanga bujya buseriye bwibona atari sawa nyene buseriye bwa parents nye ifo kuraba nubundi hari inyuma umufuko naho harakonta harakonta numva nk'ubu ushaka gukora clip ndambwetse bebe raba nyene you know rabuterera kantu maybe location urihe dufashanye urukundo no gufashanya niko kujana kure nye bindi mpwe ubwo si byane abantu bacha bavuga ngo urumva ngo yasavye ngo Emily yo gukora clip ngo ngwana n'umusuma kumbe n'ubukene je narumiwe bijya bintu karabaye esthernish narabonye ro 14 février abaririmbyi n'ambastati y'abaririmbyi presque yose nawe niyibawe narayiravye bose dara umuntu yashoye kwifuriza uwo bakundana Valentine Day ni umwe gusa bamwe turavuga tuti abo batashimye kuvyerekana ko tuza abaririmbyi aguze n'imodoka tubibona ivyo barimo tubimenya ku mwanya tuvuge ko abaririmbyi batarukundo mu gifise cyangwa nawo muri ko murayimukiye ewe none je wabonye inde wewe je naraposting none maka posting ija Sevarante waraposting ariko urumva ivyo twaratubona mu myaka yaze havyo twabonye erega bivana hari habemera umunsi wa Sevarante bon shwa kwanda wemera mugabo numva umengo nibiri ngombwa yuko ndinda guposta ikindi naco bon sino hava mvuga ngo niba hari canka dahari ngo nategeza kumuposta biravana na swing ya y'umuntu post so rero jewe je narifurije abandi ko mwabonye ama post narifurije abantu mwese mugabo nifurije abubakanye n'abagiye kubakana abari muri fiançailles I mean n'abafise gahunda yo kuzofianswa peut-être nka wewe urashobora kuba ukunda MILLY sanga MILLY afise gahunda vuga ati je gaero n'ubunyene usaba demande mariage ubunyene je rocha vuga nemeye mugabo wewe atari gahunda ndiko ndakupatia mfano baba subiri amugaje usanga wewe ntuhari so Yosef Antelena ifurije MILLY afise yo gahunda yuko wewe rero imana izokiguhana so rero nico gituma jewe kubganje kubera Sevarante tushadanganywa sana tunapost tunarudia tena hisemo kuyifuriza abantu bari seri Sanisha vuze ati turamaze guhendwa cyane turapostinga turareka bararushe Esther tuvuye ko warambiwe n'urukundo kwe oya ni rwandambira kwanza ruranaryoshe nukuri urukundo ruraryoshe ariko rero kandi n'agapiripiri karababa uramaze kubona agapipiri kari mwisombe sombe utazidame uko na apeti ya mingi sana acha sasa kakuwasha sasa
is a problem. It's a problem. Eh. Wumvise ko mumaze guhemuka kwa ke? Oya nguyu ntara. Yivugiye kuri we. Uyu ntara ajya amadesi yanga ari bebe. No yavuze ku giti ciwiwe. Mugasa star boss. Oya. Kubwa esthernish ati hari abantu bafise doctora mu muri deception. Nyene nkuko yabivuze nawe usanga ayifise. Natanze uburorero je nanje ntavyonzi byo ndimo. Biriko biza kuyindi poem idasanzwe Sandi imbere ko dushika ku muziki wawe witwa kure ndakeneye kumenya ikindi kibazo ntavangana ntabajije eske kama twumvise abaririmbyi bararirimba nko muri EP ya esthernish harimo indirimbo z'urukundo nyinshi mu akadawa tworukomeza izo n'indirimbo mpora numvuriza cyane kandi ziri mu rukundo rudasanzwe bijya muririmba kweri nivyo cyangwa ari kugira muturyoshye nivyo kubera ko bishobora kuba bitari kuri twebwe muga bikaba biri mu kibano tubayemo donc ni ibintu tubamwo tubona abari ivyo ega no ushobora kuririmba ibintu imagine oya uririmba nyene ibintu ubona byakubaye ko canke biriko birakubako canke biba ku bandi ya akarero kure wayibonye vyakubaye ko gute jewe njene ndabivuyemwe ahubwo nyene nkuko bavuze ko urukundo ruryoshe shavye rwari ruryoshe rurasosa rwari ruryoshe vyatari rero rwa rukundo rero rwari ruryoshe mugabo twe bwagire hahandi twari dushaka kugira twe twategerezwa kugera yenda twaye narimvye ibintu vya kure gushikana kure kwa nyene urumva ko urukundo rutagira intego atari urukundo aho mwashaka kugira hari he none ntucu kure kure nyene ba bese ndaha precise nko mu rugo kurega urukundo y'abantu bakundana ni mu rugo I think ni mu rugo kugira umuryango abana ya mukabana amahoro umwaka wese twarabonye mariage y'umukobwa wa mbere muri industry yagize mariage officiel baraje imbere ya fatiri baravuga ati ibara riraguye ni nguko twokuva ati umwana w'umugagara sa star y'inyama benshi barakomindura ati uyu muririmvyikazi ararongowe kweri birakuzi ko agenda izuba riva igiru kitari bwaboneke muri industry kubwo bibaza ko ari kubera iki ga muri industry ubwana buza mapenzi yapo ariko bahari umwanya n'umwanya ukaza wumva ngo ewana ngo kabaye nyene ahubwo azore yishimira Imana kandi uriya muntu azomucakire neza azomufate neza kuko si byabase naeza asema hivyo kubera ko burya ajyanye hari gihe nyene par exemple cyambu cawe abaririmbyi bigorana kubera ko nyene baba babonamwo ofete mu Burundi ntiharagira yuko babona ko agabiye mu Burundi gusa mu bindi bihugu barabamariye bakaba kubaka izabo bakarushinga rukaguma parce que abantu bagiye kuba marié n'aba artiste baratahura yuko are muri rusangi nako ari arakazi ari umwuga donc ni nkuko ushobora ku donc ndi mu artiste ushobora kuba ndi n'umuganga gusanga ndarizamu nabukeye biza kungana n'umuririmbyi yarakora yarafise concert yaheze saa 9 z'ijoro canke saa 8 agataha mu rugo urumva cyangwa umushinga ntaye we cyangwa umupfasoni we bigaye muga kamuherekeza akamushigikira yari abantu benshi gabatubereye citegererezo mu Burundi makapoza mingi adashobora gusiga bavumita ngo umupfasoni cyangwa umushinga ntaye wiwe muri concert kasanga bagiye bajanye mu bikorwa bisigura yuko bashigikiraniye so rero mu artiste biraryoshe cyane canke biterana intege yaronse umuntu bavyumva kumwe benshi rero twama dufise ubwoba bw'ico kintu gusa eske umuntu ngiye kuba mariana ko jewe kuvuga ngo ugomba nkure sakazi gasanzwe kuba umu artiste nakazi kandi ukaba ari ikintu ubu wumva mu donc bumva mu maraso gitembera umuhamagaro ya so rero uyivuga ngo kihebe ngo bihebe ngo nzokurangira ngo kandi kaza ko ari kaza ashobora gukora mugabo n'umundi sinzobiba kuririmba ni nkuko nsanzwe peut-être ndashobora kwasanga n'umudandaza nkora izindi business urarimisha urarima ukora ibintu byinshi urayibona ugaje usanga nubundi nubwo ndabikora ariko donc nagumye ndumu artiste urumva ntaho rero byigera bitandukanira kumbwira ngo jewe ngo ni naba mariage nshaka kuririmba ngo ushaka ndangira amakampani naba amakampani nzogenda ndayakoremo muganzo guma ndumu artiste ako kantu rero ako niko kama gatuma benshi bagira ubwoba bwo kuba marié bavuga ati sinzi ko nzohava ndonka umugabo atahura umuhamagaro wanje cyangwa ni igicapo cy'abakuru banyu b'imbere batanze kibi muri societe byose bibaho ko burya umujyambo ndabivuge gute nuko ngira nkoresha imvugo riri negative mugabo barihangana umujyambwa umwe agatukisha umuryango mugana ntabwo biba bisigura ko bose
ega hari n'abahindutse barahindura na situation mugabo vyagumye biruko biguma vyitwa wiko izina mu artiste wese atakigenda mugabo siko bimeze tugiye kubiraba turi benshi dufise urufasoni twiyubashe kandi turindiriye n'ingo ziri seriye bamwe bamwe Fashu TV ni wari kwaratuma no majwi muyumva kuyindi poem idasanzwe uyumvira umuntu yitwa television vraiment Fashu TV kumukubito TV ni complet kon ibaze bikubiza kuyindi poem idasanzwe uramaze gushika umutipa akaguheba aguhaye ku mwuga wo kuririmba oya bankwera ko ndacari mushasha ya nta urabaho nyene ameba kubera indirimbo donc uramurindiriye ko yomeba oya monshera mutaranazi tuzofatana uzoguma bamukuriki awashani oya ego urukundo rurazimvye cyane wese nivyagutangaje wumvise ko hari umu artiste yarongowe urumva rero birinze bitangaza seke n'ibintu uwo yarafatiyeho ntiyarekuye nanjye rero nzofatira aho nyene baragabegaga kabaye baragabe no kuri kwa Mungu Bikomeje kwini poem idasanzwe bikomeje kwini poem idasanzwe ni nabano bigeme babiri tumaze imisi tubona muri media tuba bari kumwe benshi ndavuga ati esthernish asinzerebo numwana ari kwigisha kuririmba nivyo esthernish namuze nk'umuproducteur nk'umu arrangeur n'ibindi vyose ariko Sandy Miles Sandy MILLY Sandy MILLY ni muririmbyi nyene mu artiste mugabo ajazananye na Iriba Music ni label nshasha y'umuntu yitwa Ellie manager ari muri Australia wo Ellie nawe iyo Iriba Music ikaba ishi bon inovuga ko ifatanije na Mama House tukurera Sandy MILLY mugabo navuga ko ikicaro gikuru ari we agifite donc uru parti nini nya genre je novuga yuko ndumuzezwa bikorwa cyangwa umuhagarikira bikorwa wa Iriba Music donc bavuga ngo niwe bita manager donc njejwe guko yakuraba cyangwa kwihweza ibyihwezo nyifato ya Iriba Music irikirarira Sandy MILLY so rero ubwo Sandy MILLY ari under management ya Iriba Music none Iriba Sandy gukorana na Esther wibona gute shabira gyoshe cyane kandi birimwo akarusho kubera ko asanzwe ari muririmvyikazi donc abisimwa n'uburambe arabizi donc ibintu byinshi je ntazi arabimfashamwe cyane kure kubera iki kure inspiration yavuye nkuko nabivuze inspiration yavuye kuri jewe nyene donc muri relation nari ndimwo nari ryohewe cyane kuburyo narumva umengo shaka gushika kure nyene ya donc rero niho inspiration yavuye kuba nyene nari mu rukundo mugani rushika yajya nashaka urumva Queen poem wari muri vya bintu numva nshaka kukwekera ndazika ibintu mayo kurekera narekeye yari warege ndikubona baririvye bankereye ko barasa kabisa murase duhushure kabisa tuakazi kisha Esther jana nukuri nemeye imbaraga dawa wisiga uyu musi kafashe ndiko ndagufilinga ibodi ndayitacinga ndi muri mudi yo kudesinga nukuri ngumisayo shaka kukwegera nazika ibinuma kuregera darekeye sinzi bimbayeko ayaya numva ni mu bicu ayaya ayiwe akana kadawa nukuri nakadawa nakadawa ndakumva mu mutima
komeza 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 nugira ubwoba erega ndabibona warandoze niwe wumbamwo uri kirore turi kumwe sindogwamanga ushaka kukwegera nazika ibinuma kuregera tarekeye sinzi bimbayeko ayaya numva ni mu bicu ayaya ayiwe akanakadawa Nagaki akanakadawa Nagaki Nagadawa Baby love, let me follow you, follow to the ends, you and I, forever, ever, ever, evermore. Ngundira, nuzamara mazi, promise me, kutazigera uhinduka. Kure, 'cause your love is all I need. Got me to the babiri, we climb mountains together. Nitewa mewe, tuzotana kure, tena kure tena kure tena we. Kure tena we komeza aho nyene tuwacanye kujyanyene bavuge bijyanyene tubemeze kujyanyene and now you're my melody, my oxygen that I breathe. Tuzotana kure, 'cause your love is all I need. It's got me to the babiri, we climb mountains together. Nitewa mewe, tuzotana kure tena kure tena kure tena we. Biriko biza ku yindi point idasanzwe. Ibi bintu byari bibise muri yo gasandi. Kure. Ndakene kumenya, indirimbo umuntu ashaka kurimba ivyabona ivyamushikiye n'ibindi. Esthernish. Imbere ko ndagushikira ngo mbaze Sandi MILLY, wiyumva gute uri muri studio kwandika indirimbo y'ivyagushikiye umuntu mwavanye kandi wari wifuza ko mushika kure? Byari biryoshe kubera ko nandika ibintu bimvuyemwo, ibintu nashaka ko nyene bimvamwo, nyene naririmbye nyene navyanditse nezerewe nkabiririmba nezerewe ya. Wari wibisigiye kingana gute? Shasi kinini? Beha jumbajize kubika iki? Kubika ivyo bintu vy'uwo muntu wakorewe yaciye kuto. Ivyo kubibika. Bon, twumve. Yari nka 5 mois. 5 mois ya. Nta semestre yari bwagwire. Oya, yari 5 mois. Esthernish kuramubwira histoire yakiriye gute kwanza? Yakira nyene nkuko umengo nyene ni ibintu bisanzwe. Ati mu mezi atanu uracyafise ivyo wibuka twe tubibara imyaka. Uyahuye n'ibisanga byinshi urumva. Arafia nizo poemu. Hapa sasa na bado. Ria rero mwaka ushabandikira deception. Angale mapenzi. Anatari mu rukundo. Mapenzi acha mu motamo.
Aratarimba ngo kure jena. Achafise espoir que nuzenya zogaruka kure wiwe. Oya. Garuka oya. Zogaruka numushaka. Namushaka shaka mushasha. Bonga acha bandangiza hajya ujya wundi ari gushikana. Fashu TV yavye. Yavyemeye vyavye. Nivyo. No musi tutatubonye domani. Mugacha mana gift yari kuma 14 February. Acha kuraho na Dominique. Oya na gift yari 14 ndaisha. Uno musi ndara n'umuntu munini, uno musi ndara n'umuntu w'inzobe. Kaga waragize urukato we. Waragize urukato. Iyo niyo kuri mariage. Iyo kurara n'umuntu reka. Oya. Igarashobora kurara mu ndoto. Mu ndoto. Okay. Mu ndoto ya. Mu ndoto aramuha ruhusha. Aramuha ruhusha. Kumenga umuririmbyi yaravise festival yaciye yifa kubera yayise indoto nyene kwidoto ku festival. Gaye no n'umushorese ndakubaze nk'umuntu umubwiye ati nk'umwe yakubwiye ngo yarakurota nyene muri ko murakora nk'imisa. Imisa nyene ya misa. Yego imisa. Ko ataruhusha yarabifitiye ubyifatamwe ngo ati noca namubwiye ati nkunda mama ivyo bintu si yeza bikubwiye. Wera mwamwazi kubiswe muri abastare ngo yarakurota. Umuntu kuri umba mwambwiye ngo uri ko abonye video ngo ashe ngo turararana. Aho yaraje kundesha. Agati none gute turarana ngo urabona ngo hajya hano ngo wagize ngo wambaye bucikopa ngo uri ku moto ngo hajya nyene hageze hajya nyene urabona ngo ivyo bintu bigushwara ngo hajya nyene ndavuga ati nacakurikira iki ngo mtu wangu ngo guma mbona nabayijya moto rega nawe ndagati nuze ukwiye gufungwa ati mbambona unyicaye ko kabisa. Reka namubwiye ati ahubwo ndiha kumbe urandarana. Udakwiye mvutakwiye kuri amande no kuri kwa Mungu. Ngo rero ngumva ngo nawonya nkira. Nabirenze. Ndarababaye. Ndababara. Urara ingene yama murara aratagusavye uruhusha. Umva nanga kumugara ko mugati we. Nenda uko. Ya nini? Ngo urukura nyishitura wowe donc ivyo onye abivuze ko uyo muntu donc ataramushaka cyane dufate ko urafise mu crush cyana baba hari nyene tu mubi yaba ari umuntu donc basi crashinga abikubwiye nuko ariko mwishura cyangwa kuvuga ati waratevye none gutamba diduwa bimbari nyene ninde ayikubwiye ibiri nyene bitabaho kwa mfano kutane kibaba cha mtu yani akina ta vision na mimi uwo muntu wachimukozi cyangwa sangani n'urukundo ruri novuga ngo iki ruri intelligent umva na response ahubwo kuguma umva oje umuhara ati wa muntu we nuzosubire kundota yaba bikunda ndakuremwa ndakudesinstara ko donc byavanye n'umuntu ari umuntu nze ari wa wundi indoto zanye nahora ndota kuva kera ho kari kubaka Sandi dusipoze ko wowe uri esthernish muri ivyo bihe wacukora iki jewe shanje nyene naho nyene byari kuvana urumva yari kuvana n'ubimbwiye nanje umva yaba ari nk'uyo nyene abimubwiye nanje nkabona umengo ari bizana yo kumubwira ati nukuri kanguka nyene yari indoto gusa yaba ari wa wundi aca mvuga ati c'est vrai yaba ari Fashu TV ujya reka tubyihorera ujya n'ibyacu nyene sibyo cyangwa ujya byofumafuma oya reka tubyihorera na javre oya najo jeno yimuha cha miliyofuma mwaka dawa akiro turuva bageze kure desha vo dushikana kure bikomeza kwindi poem idasanzwe esthernish uyu mwige maraje muri game abigeme ni gake baza bakamara umwanya wori mu bantu bahasaziye kabisa ubu imyaka iri kuraza ndasaza nawe ugomba oya nturi gukura chance kuvuga basi uri mu bantu bari ko baramara umwanya munini muri no game abandi baraza bagaca bagenda Esther gukura muri game akurabona ko wowe umentenye imyaka ishika kuri 5 ubu 5 igomba ikwire uri muri ino game
itanu gusa Eh. depuis demi combien Oya ndiko mvuga kuva umenyekanye hari abagushize kwa amaboko bagusengeye. banyatiye Bakwatiye. itanu irarenga Uko uravyumva rero? Ikintu uri kurakora kugira ngo ino mpano duhejeje kumva ubunyene ntihave izimanganya mu mwanya muto mu gihe twumva ifise ikintu uburundi n'amakungu bushobora gukonsoma bukinjiza amafaranga yaba mu muryango no mu gihugu. aho havuze ngo nike kintu uri kurakora kugira ngo ino mpano ntihave turyohera iminota mike ya mici biheba. oyaye ofete cyambu ciwe nyene afise indoto zo kugera kure afise indoto zo kugera kure genre rero umva twige tujejwe kugira ngo dufashe indoto ziwe umweke bimuvuye ko wewe n'ivyamuvako akumva yuko aho kure yamaze kuba desespere ntazohashika mugabo mu mwanya kivyumvamwo jewe mari kugira ngo ndamutera intege vraiment kandi vyonyohera abaye uwo yahoze yifuza kuzoba canke kuzoshika haba muri game canke mu bindi bintu abafise akora bisanzwe muri business kuko game na business birajana ahubwo aroranigwe ejo tuzoza turahura nyene twese twahuriye imbere kila mtu apite korosi yake tunapitia hapa uche Australia nande nche USA duhurire kwa Beyonce ma concerts 9 aha bari sawa so rero sindamwifuriza yuko vyoherera ngaha that's why rero jewe mba mpari kugira ngo na wa mwanya azoba yumva yuko arambiwe n'ama commentaire umuntu azoba hari kugira ngo amubwire ati no funga macho ubandanye ivyo urimo ubandanye akazi kawe ejo ni heza. Umuziki n'urugamba rw'imisi yose bama babona mukayangana muri ko muravuma ariko ni intambara z'ama imisi yose baririmvye igihe turamana kenshi ivyo muba mundabizi umwanya bibatwara kwiyumvira indirimbo ingene izohitinga mu nyuma abakunzi bakaba banse abase bakaba bakunzi muravye wewe mwamana kenshi urabona ko MILLY azobishobora kweli deja wonyene bon abayeho mu buzima buri leaks urumva mwana gasaba amagift ya 14 yararenganye kaka haje burya bigora umuntu atamenyereye ubwo buzima MILLY amenyereye ubuzima buri royal antuka kameme ibyo nibyo mugora bana amster shaza kuvuga buri VIP genre ari hambo mugabo arabizi yuko donc shaza kuvuga basi niba ari umuntu nk'akaro nk'ubuvuze ngo umuntu ngo niba atamenyereye gufata bus canke iryo kinga ntazoza kuyifata ngo kubera ngo bijya mu cyanga ngo nanini donc biza bigwanamo bisigura yuko rero wewe ubuzima bwe na video star birajanye kiri naco kwihambaza nivyo bibitu nawe ubundi twese turazi nko mu ibura ry'ibitoro hari umuntu akivuga ngo reka ni hata gusa nyene je naza yuko atakintu nakimwe kizonanirana yaguye heza kabisa yaguye hashashe sigaje ibibazo bibiri MILLY indoto zawe nizo gushika hehe ugiye mu buzima uzosanga umwe aje nk'umufana undi aje nk'umuntu agukunda ubundi usanga aje nk'umu manager undi acaza kuba manager husband winjiye mu buzima budasanzwe nawe ubona umenga birasanzwe wowe witeguye kugwana navyo gute bon nyene cyambere no gusenga kubera ko uretse n'ubuzima bw'ubustar n'ubuzima busanzwe abantu babari entouré iwawe bose so bagukunda uretse ko naho babaye umustar naho umwe wese azafise objectif yiwe donc cyambere no gusenga hama ibindi navyo no gukora cyane kubera ko iyo ufise ahantu ushaka kugera ni ubuzi ingene ukora utitaye ibyo abantu bakubwira cyangwa utitaye ubuzima ubayemwo hama je indoto mfise no gushika ahantu kure nyene kurehe donc nkibona nko ku ma stage nyene akomakomeye apana mu Burundi gusa nkaserukira igihugu atari ku izina ryanje gusa ku izina ry'igihugu naryo nyene nyene nkaba mu buzima nyene ucubyumva biriko bijya ku yindi point idasanzwe esthernish tugomba dushara basozera nike kintu cya gikino tutuva ngaho tutavuze bon je numva byose twabivuze bon igisigaye cyari gikenewe nuko miravuga imbuga bo mutorako voilà hama je zanje musanga muzizi ko ari esthernish official ibisigaye mu bana mudushigikira cyane dushigikirane mu muziki ndundi dushigikire uruhande rw'abakenyezi na cyane parce que turacakeneye support nini ya gose muri industry no gutahurana ibindi navyo MILLY nahavuga aho hantu bazomusanga bon jewe ni Facebook YouTube TikTok hose ni MILLY official WhatsApp nayo urumva ni inbox
WhatsApp nayo ni 2020 bakuronde cyane MILLY nike kintu cyagikira tutuvuga tutavuga kubashimira ndashimiye mwebwe ndashimiye abakunzi b'umuziki ndundi ndashimiye abafana hama nkasaba kandi ko bobandanya basapotinga ya Queen Impamvu reka ndabashimire bose mwavye umurimo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana mutwereka gwa rukundo kuri micro juste gala cadre from our black man black